aho twasanze nk'ubu mu entrepreneur wese nibo bamurondera solution ikibazo bafise. Akarorero aborozi b'inzuki, abajene b'aborozi b'inzuki baragize akagwara gafata inzuki. Abari muri domaine imwe duhana ivyiyumviro vyinshi tugaca tuvaho twubatse ku buryo bimwe nariko ndavuga ngo logiciel tutaruva tuti urugira unani turabahaye devoir nimwe mu bikora ku buryo udasubira kuja kwemporuta. Nyishobahiro n'abandi bubahwa ndabaramukije na jewe nitwa Timote nisho yangereye nkaba ndumuhinga w'imbaburanyabwonko. Mpereye gushingira intahe jewe neza amashuri y'ubushakashatsi scientifique B nayajeje mu 2014. Navuga yuko nari umuhinga akomeye kuko nshaka iradiyo nayibakira kuva ku busa, nshaka izi nsamirizi nazibakira kuva ku busa, nshaka ama amplificateur nayibakira kuva ku busa, nshaka ama mixer nayibakira kuva ku busa, nshaka telecommande nayibakira kuva ku busa. Intozeye izi mashini zibundikira amagi numvijije wazivuze mugabo benshi baragira ikibazo cy'ubwonko barinda gutuma hanze. Nabwiyubakira kuva ku busa nabwo nyene mu nyuma ndateba rero ndubaka ibi vy'imbaburanyabwonko navyo nyene byari kudindira cyane iyo tutahurirana n'ukuntu payeje yari yarabayeho. Kuko mu 2023 payeje baraduhaye miliyoni 30,200,000. Ivyo bikorwa byaragisereye akazi cyane kuko naho atari menshi nkuko twobivuga narashoboye kuruganiza abandi bamfasha turasohora imbaburanyabwonko zitari nke mugabo mu nyuma ibikorwa biriyongera cyane tumaze kuronka agashimwe k'inkerebutsi k'uwo mwaka uheze. Mwaraduhaye miliyoni 10 turabashimiye cyane. Uwo mwanya nyene naciye mpindura karitemere zubakwe n'imashini kugira ibikorwa binyaruke kandi n'abakiriya baronke ikintu mugati ngaha gupfa ntibiza gushoboka. Hama ivyo byose byaratwubatse cyane mugabo ikintu no shimikirako cyane nuko ibintu vya electronique ngaha mu Burundi twe turi nyuma cyane. Turi nyuma cyane kandi navyo nyene birimo mu bintu bituma dusohora amadolari menshi kubera izi bafre y'imicrofise yiki byose byavuye hanze. Mugabo ibi ndashoboye ndamaze no kwiyubakira kuva ku busibitari bike mwibi nyene. Rero no kuvuga nasaba yuko mushobora kudufasha ukuntu haboneka umutaho gwiriye kuko mwamye muvuga ati urenze imyaka 55 nta kintu cy'iterambere usubira kwiyumvira. Mudufashe mu mwanya nyene abiza electronique bari bakiri bakeyi, aba bakeyi tuhari dushobore kubaka umushinge w'ivya electronique hamwe ni imyaka 2040 indege tuyubakira kuva ku busa bigakunda. Mwarumviza bigiteye ko bari bayitanguye mugabo murabona yuko itagurutse. Burya byavuye kuki je ngitangura gushira inguvusha inyinshi cyane mu bwonko numva yuko ngo babujije kwiguruka ngo burya ngo bakumwe basanga ngo uwo yijamo ngo yugurutse ngo bopana bakagwana hasi. Je nagize shimbira ati none kubera iki bogwana hasi ahubwo basi dukume twikura igenda tamu pilotari nimba yocha babone yari yasinanse yuwo yigwamo ntaze kuyigwamo ize kugenda tamu pilotari. Ndabikurikirana niho nakora impuzeye akaroro ka mbere ndakora ikintu gitume ivyo mvuze n'umuntu wabiba. Ico gihe nafashe itara ndarigabira ubwonko butuma rigira ivyo mvuze akarikaka zima rikazima. Ndabona ko ari ibintu bikomeye cyane. Yego mu bushikiranganje bw'inyigisho baragize ico gihe barandungitse kwiga hanze mu Burusiya. Ivyanyobeye kubera bace banyirukana ngo ngwaye igituru. Ico gihe narigiye kwiga kubaka indege naho nyene kuva ku gusa igisata ca conception aeronautique. Maze kugaruka mu Burundi ivyo gusubira nk'ivyoroshe kubera coronavirus yaciye ibibuga vy'indege naciye n'ugurura atelier. Ariyo rero navuze ati reka mbe ndiyungunganya hama ntangure kubaka ibintu kuva ku busa ntibibaze yuko nari narababeshe nyagihe. Niho rero nabandarije iyo atelier payeje rero ishiratuma ibikorwa byacu binyaruka cyane. Ngo rero twe twasaba yuko mu bya electronique mudufasha mugashiraho uburyo buhagije bwo kujana kuko ibi bya electronique nizo produit fini y'ubu butare aba bose bavuga izi za tererare za cortaza zivamo aya makomeza electronique ama transistor ama resistor ama condensateur ni bivamo mw'ivyo nyene nivyo bikora aya mantuze aya ma appareil photo aya kamera nivyo bikora amajomeri
nivyo bituma ubona bwacu mubwikura kuva ku busa kubera uri mu kiyaga womenya utumbera he na he udashoboye gukora ubwonko butuma bukwereka ati muhiri wanyu na uri kuri coordonnées zimeze kuko ivyo wogenda bishingire naye kubera ubu no musi appareil yari yose ndafise ubushobozi bwo kuyubaka kuva ku busa mu mashini amaroba gasigara akora kujyanye ni robot twogomba twaba turazigura kuko zo ntiziba zizindi hagoye ubwo bwonko bwo kumenya ati ubu buntu butano ndabupanze kwavamo radio havamo ordinateur havamo telecommande havamo iki abatari bake ndabona n'umushikiranganje w'intwara hagati mu gihugu mu by'umutekano murabizi ibi amatelefone tudafise ubushobozi bwo kwibagira telefone kuva ku buzegome ndamaze kumbe igitega ngo barakora telefone mugabo naho bazikora karitemere antuka yaba ari bo bayikoze tuba dufise amaradio made in Burundi ngari wacu kuko ntiwokora telefone utazi gukora radio kuko telefone ni ntuze ni appareil zibiri ziba ziri kumwe imwe iratora imwe irarungika amajwi iyindi kayatora nukuvuga ntiwovuga ngo uko bikora ivyo byose mugabo kabura n'ihinguriro giri yarungika basi cyane giri yatora ntibishoboka mu bisanzwe ivyo ni ubutunzi bukomeye twari dufise jewe uyu mugambi hariho amakategori ya mbere muri payeje kategori ya kabiri ngo troisième catégorie quatrième catégorie nukuvuga nka jewe uno munsi mfise imyaka 31 nukuvuga ndiko ndaraba nkwirikije iyo procedure nyangwa nshika muri quatrième catégorie ndonkiyagise ku mutaye woshobora gutuma ibi byose nashira hama higuriro abi multiplier inshuro nyinshi wanashima twabishora hanze kuko antuka ntishimye izimbaburanya bwonko n'abanyamerika ntazo bafise mu Rusiya narahizeyo narateka mugabo ntazikora iteka kuri gusa je nayigeze mbona bafise nukuvuga ni itunga rikomeye ku buryo twoshobora kujaniranya nukuvuga ngabo Burundi hari ingabira rikomeye yuko n'ibya electronique natwebwe tubikoze twoshobora gukonkiranza n'abandi mu Rwanda bakagura ivy'iwacu muri Tanzania bakagura ivy'iwacu no mu Buganda bakagura ivy'iwacu bigakunda neza cyane kubera ubwo bushobozi ndabufise ndamaze kuko ndafise n'abandi mvuga ati namwe ibintu ndabona uko mubigira murarengeye abaha yego rero mu bagire niba basimbishe izo kategori kugira dushobore gushira kuko hamwe nshobora no ama muntu zeye abizi by'amagara y'abantu ndibaza barabyibuka neza umuntu abagezwe n'uturemangingo serire zikoze ubwonko ipfuye ntigaruka nukuvuga rero uko kuntu itagaruka nukuvuga rero ndabashimiye cyane nkengurukira n'Imana yabasizemo kuko iri ni yerekwa rikomeye burya biragoye kumenya yuko ukwiye kurondera abajene abantu ataco bamaze kuko hari abantu usanga bagira inzigo ati twebwe twaronse uburyo bwo kwisororera dukuze rero ngo ubu niyo yatera imbere akifise imyaka ngo azotugaya ngo ntazotwubaha mugabo murababona yuko aho ari gihushana uko urwaruka mu rufasha rukaronka uburyo bwo kwibeshaho niko rutera rububaha nukuvuga Imana ishishikare kubabonekera kwe kandi ndashimiye n'abandi akoze cyane hari cyo nje nibuka uzeye best ratsi ko ari ahantu twagiye kuraba ikigo ca science technology hari ico murandika ko nanavuze ko rizoca turugika abajene bo muri payeje bagende nabo kuvisit ya centre kugira ngo turechange experience akirako bimwe muzamurateba rero haje twatereza guca dukora hariho ikigo twagize twavuyeyo twumvikanye uko bizoca ndungika les jeunes bazivyo vya technology bagende kuraba experience ni ikigo kirimo abajene naho nyene gusa muri Serbia ni ikigo kirimo abajene aho twasanze nk'ubu mu entrepreneur wese nibo bamuronderera solution ikibazo bafise akarorero aborozi b'inzuki abajene b'aborozi b'inzuki baragize akagwara gafata inzuki hanyuma baca barondera technology izoza kubanya ukandibaza n'utuntu tumeze nk'utubacteri n'udukoko twoba tuja ku nzuki
tugaca twadukira ubuki baca bararondera iyindi apareye nabo baca bashira hajya umuzinga kujya bashiramwo nayo baca bayishiramwo icigwanya bwabo koko bwose urumva indwara igaca ikira. Ni centre nziza cyane nabonye naho nyene baradushingira intahe barazanye abadushingira intahe babajene. Ico ni cambere vuba duce twandika ikete twasabe ko turungika delegation y'abajene. Hanyuma kigira kabiri murazi ko turiko tugira inani hari ico yavuze twaragize urunani rw'aborozi b'ingurube ubu turiko turakora aborozi b'amavoka twaragize ntuzaborozi b'inkwavu nabo nyene ariko baragira urunani. Inani nizo zonyene zishobora gutsinda kuko Burundi n'igihugu gitoyi kidafise amatere manini manini muga dukoreye mu nani duca tugira chaîne de valeur. Chaîne de valeur rezo cituma dugira production nini. None rero n'urunani rw'aba engineer kumwe nagirisha inama les ingénieurs miniers. Ubu rero payeje ntegurira ubunyene bwa vuba inama y'aba engineer cette fois-ci ababo muri izi technology muri TIS yihuta kugira ngo tuhane ivyiyumviro kuko narabonye duhuye n'abari muri domaine imwe duhana ivyiyumviro vyinshi tugaca tuvaho twubatse ku buryo bimwe nariko ndavuga ngo logiciel tutaruva tuti urugira unani turabahaye devoir nimwe mu bikora ku buryo udasubira kuja kwemporuta amalogiciel aroroke dufise ngaha bashaka kuyagira. Murumvise ibi bintu avuze ibyo avuze byo mutahe tubaza kugira urunani bizabiheze ibyo vuba byo kuduza umutahe n'urunani gusa abantu bagiye hamwe ibintu byose cyaboneka ni iki cyobuza ko turonka amafinance cengira ko numwe yavuga ibijanye n'urunani rw'abagira amavoraye nabo nyene ifuko rutonda neza ku murongo kujya twagize urabona inkwavu turafise centre régional de production de parentaux hajya abuja kivuze aravye vyabaye ku nkwavu aho haca amacentre naisseur aca aborozi hakaba n'abaproduiza les parentaux zija muri centre naisseur kujya kujya twagize ku nkwavu naho nyene ku nkoko none ko twashoboye kuronka production de parentaux kubera ko tugira production de parentaux ku nkoko ni meme formule tutakurondera bajya producteur natwe bitora tukabizana ngaha mu gihugu. Nico rero nuko twoca tugikorera ko kugira ngo tube independent. Igihe batubwira gukora centre de production de parentaux nabo nyene bavuga ati none muzokwama mugaruka iminsi yose kuza kurondera ama prébase dufatuko mujara muri centre naisseur ifoko iyo centre de production de parentaux ariyo iyo za degeneye izogera oro igenda haheze igihe kuvuga tuba twarose aka independance gushika tuzogera experience natwe de production de souche rega experience iraba akize d'une façon d'une autre. Rero izi nani nazo nyene z'abakora bimwe rutangura kubikorera hamwe.